Hello my guys, my people. Ndizira ko muguwe neza cyane gose ko batameze neza ni mwihangane vraiment. Yes acari ku ngoma arabakiza. Kaze mu kiganiro mukunze gukurikirana kuri televiziyo Tanganyika uwanje ninde. Ni kiganiro kibamenyesha ibintu by'urukundo, ingo n'imiryango n'ibindi byinshi bitandukanye yako cyane ibintu by'urukundo. Murabizi ko televiziyo Tanganyika tudahengeshanya kubaho utuntu dutesa tugezweho turyoshe no kubatumire twabazaniye umunsi. Ndazi muraza kubakunda. Turi mu kibanza ciza cyane gose giteye igomwe, Amaria Lux Hotel, bafise ama service meza cyane gose. Ntuzoreke kuza kubitura ushaka service zawe. N'ahantu ushobora kubona igisagara cyose ca Bujumbura, hafise view nziza nk'ubuje niko ndabona ikirire. Mavani bagani dariyo ndiko ndatanga ikiganiro, ndiko mbona view nziza. Imiduga y'Ibujumbura yose uyibona neza, ama etage y'Ibujumbura yose yabona fresh uri kuri Amaria Lux Hotel. Ushaka kuri balcon barahagushirira, ushaka ahantu tumva imiduga naho nyene harahari kubwanyu. Hama kazere mu kiganiro cacu tubandanye tubayagira ibintu by'urukundo, abantu ibintu by'urukundo byasesereje bimereye nabi. Karibu dutangure n'abatumire bacu kandi ababazanire. Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika. Kiganiro umunsi ngiye kugishikirizwa na Toto. Dufise abatumire badasanzwe b'ubwiza bazi cankwe inzobere mu bintu by'urukundo baba baragaciyeko. Tugiye kubakira, reka duhere kuri ubumfu bwanje yivuge yongera aramutse abakunzi kuri televiziyo Tanganyika. Kaze. Murakoze cyane gose kumpa kaze kuri televiziyo yanyu ya Tanganyika. Hanyuma ku mazina yanje banyitwa Irankunda Brice, ariko benshi banzi ku izina Billy. Yes, nkaba nashimye guteramana namwe kuri uyu munsi mu kiganiro citwa uwanje ninde, tukaba tugiye kuganira vyinshi kuvyerekeranye n'urukundo cyangwa kubijanye n'ibibazo baza kuba bariko baratubaza muri kino kiganiro. Ndizera neza ko tuzoba turi kumwe mwese. Murakoze cyane gose. Ku mazina yanje nanje bakabanyitwa Etienne bakunda office, mugabe cakabantaza Mr Sera byose ni vision atamana nta buzima. Hamadanezwe cyane gose kuba kuri no televiziyo Tanganyika. Ndizanzari byinshi muza gutahura bigiye bitanduka mu bijanye n'urukundo. Mwarahezagiwe cyane. Muravyumvise, nizere neza ko mwese mugiye gutega amatwi cyangwa kurugutura amatwi kugira ngo bashobore kutuyagira. Biri na Mr Sera niko no mwitwa ko afite amazina menshi, none je ndamwitwe. Reka ndagwitwa iryo nafashe amazina yose yavuze. Hama bagiye kutuyagira ku bintu vyerekeye urukundo. Ntucikwe weje muri commentaire uvuge uko nawe uvyumva, kuko ijambo nawe rifise umukunzi wa televiziyo Tanganyika. Niduhengeshanya no kubashimira mwebwe mukomeza kuturaba kudukurikiranira hafi ku biganiro byacu ko tugenda turabishiraho. Tugiye gutangura iki kiganiro cacu n'ikibazo ca mbere benshi bibaza, benshi biyumvira. Iki kibazo urashobora kuba uri kuraciyumvira uyu muri kano kanya, ukiyumvira kubo mu rubano muri rusangi, kubo mubana, kubo mwigana, kubo mugendana ku bagenzi, kiba caragucanze. Ako ino munsi Biri, ino munsi Mr Sera baba bakuzaniye inyishu. Nutabunyuzwe n'inyishu baguhaye urabishira muri commentaire, tuzobagarukana kandi kugira basubira banonosore inyishu yawe. Urakoze cyane. Mr Sera, kaduhere na tutangurane na Mr Sera. Mr Sera, umuntu arashobora kugira amahoro atarukunda afise? Murakoze cyane. Bambaje ikibazo cyiza cyane kandi kiryoshye cyane gose. Ngo ati umuntu arashobora kugira urukundo atamahoro afise. Icambere no bibira ni kimwe, biragoye ko umuntu ashobora kugira amahoro atarukunda afise muri we. Kubera ko ahantu hari urukundo hama hari amahoro.
iyo atarukundo nta mahoro. Numbwira gute umuntu ko ashobora kugira amahoro kandi atagira urukundo muri we? Na cyane ikintu bavuga ni kimwe, ahantu hari urukundo hama umunezero kandi hakama amahoro. Iyo atarukundo ufise muri wewe nta mahoro bufise, kuko biragoye ko umuntu ashobora kugira amahoro kandi atagira urukundo. Icambere n'urukundo mu buzima bw'umuntu, urukundo nago rukazana amahoro akazana umunezero. Marahetse gwe cyane gose, amandi baza bindi maza kubitahura cyane. Murakoze. Urumva muri make umuntu yombesha ngo jewe mfise amahoro kandi atankunda, ngo na amahoro menshi cyane ngo ushake ngo unyanke ugira iki jewe meze neza nibikunda. Mr. Biri, wewe ukivuze kwiki umuntu arashobora kugira amahoro atarukunda afise? So icambere je numva novuga ko kijanye n'ico kibazo, umuntu ntashobora kugira amahoro mu gihe atarukundo afise. Impamvu imwe ituma umuntu atagira amahoro nuko mu gihe udafise urukundo, umuntu muhuye umwanka, wewe umutima wawe urakurya ukumva nyene urushiriza kumwanka kubera ko nta rukundo ufise. Mu gihe rero umutima ukuriye canke ukubabaje, mu yandi majambo nta mahoro muri wewe ubufise, kubera ko umutima wawe uhungabana kubera ko ubonye umuntu wanka. Mu yandi majambo iyo hari urwanko haba atamahoro ahari, ariko iyo hari urukundo n'umuntu muhuye wumva muri wewe wuzuye umunezero, kubera ko umunezero ushobora kuza ahantu hatari amahoro. Rero umuntu ntashobora kugira amahoro mu mutima wiwe mu gihe adafise urukundo mu mutima wiwe, kubera ko urukundo n'amahoro iyo hahuzemwo kimwe ikindi nikiba cikwije. Mu yandi majambo amahoro ni ingaruka yo gukunda, amahoro ni ingaruka y'urukundo. Rero mu gihe udafise urwo rukundo wama ufise igono, wama ufise urwanko. Rero mu gihe hari urwanko naho, ahantu hose hari urwanko hari intambara, hari kuryana, hari kutabana neza, hari kubonana nabi, hari nyene ibintu bitameze neza. Kubera ko n'abarundi baramaze ngo ahari amahoro urusato rw'imbaraga sagufuka batanu. Rero mu gihe hari urwanko naho n'urusato rw'imbaraga sa nimwe nishobora no kumukwira, kubera ko ntaronka naho ashobora gukwirwa, kubera ko yamafise umwaga. Umuntu atamahoro afise umwaga. Rero mu gihe ufise umwaga, mu yandi majambo nta rukundo bufise muri wewe. Rero umenye yuko udafise urukundo muri wewe nta mahoro uzokwigera ugira muri wewe. Nuko je numva no bisigura muri kano kanya. Urakoze cyane Biri, urakoze cyane Mr. Sera. Hari akantu mvuze ngo amahoro ni ingaruka y'urukundo. Akana narinze cyane, nako narinze kwere, ariko ngo amahoro ni ingaruka y'urukundo. Kore ko radukurikirana mwumvise urukundo. Urukundo baruvuze muri rusange, haba kuri mama, haba kuri papa, haba kuri sheri wawe, haba kuri umugenzi wawe, haba ku ishuri, haba kuri mwigisha. Igihe cyose atarukundo ufise na mahoro woronka woyakura hehe? Ujya muntu basi ni nko guhemuka, wamana akantu kakwagiriza. Yes. Wamana ikintu kikwagiriza. Murakoze cyane, nizera ko tuzakomeza gutahura muri kino kiganiro. Kiganiro caje kuganya. Ufise icubaza, ufise turondere tugufashe mu bintu by'ubuzima bw'urukundo, kuko urukundo rukora ratuma abantu bahemuka, rutuma abantu urumva bakora ibidakogwa. Mbega mwebwe kuri wewe urukundo ni iki? So kuri jewe ikintu uvuga urukundo icari cyo, icambere nuko nomanza nkatanga isiguro kintu kirekeye urukundo, kubera ko bijya tubona umengana urukundo birashobora gushyuka ugasanga si urukundo, ugasanga ni ibigumbagumba. Kwa turakunda kumva imikate, akabaho n'ibipfunzi vy'imikate. Birashobora ko urukundo agacabaho n'ibipfunzi vy'urukundo. Rero ikintu nyamukuru novuga ku rukundo, icambere urukundo ni ikintu kiba mu muntu ariko kigaragarira ku muntu. Ijambo ry'Imana dusanga muri Yohana wa mbere igice ca 4 ku 18 avuga ati abo nkunda dukundane, kuko udakundana ntazi Imana, ngo kubera ko Imana ari urukundo. Rero urukundo rwanyago ni Imana ubwayo. Bijya tubona umengana urukundo, ega hariho copinage, hariho fiançailles. Ibyo dushobora kwibaza yuko ari urukundo, kumena ari ibivunzi by'urukundo. Rero urukundo ni iki? Urukundo ni Imana ubwayo mu buzima bwacu.
murakoze cyane je numva yuko no bivuga irire gato ngo urukundo ngo nibibe ngo hariho ngumukate n'ibivunji vy'umukate ya ako nakarero nataze Okay. ningakunyiza wumva ngo ikawukawu ugiye kugura ibivunji vy'ikawukawu mugabo hari ikawukawu za originale none okay bisobanura ku rukundo rero bice bisobanura gute bice bigenda gute urukundo nuruhe ikivunji cy'urukundo niki okay murakoze cyane urukundo icambere urukundo ni Imana ubwayo ibivunji by'urukundo ni bijya dukunda kwitwa ngo copinage ingengire ko mvuga kino kintu kenshi dukunda kuvuga ngo urukundo ngo rugizwe ngo nibi bintu kugira ngo umenye ko umuntu agukunda ngo ni ibintu aguha none umurozi mu kukuroga ntaguha ivyo kurya none abagukunda kandi abakurozi ntabagukunda rero urukundo si ibintu wowe umuntu ashobora kuguha ikintu ariko araguprofita kandi urukundo si umwanya gusa n'umuntu yo guhumwa ariko araguprofita ariko urukundo rwanyago ni Imana mu buzima bwacu rero ibivunzi by'urukundo ni bijya bintu dukunda kwitana tukiye muri fiançailles ngo my sweet heart ngo my pilipili ngo my vitungu urumva ibintu nk'ivyo ivyo byose ni ibintu biza kuryohera amatwi mugabo uko siko rukundo kuko abantu benshi tuzi bari bazi ko bakundanye mugabo bamaze no kubana bakubaka ingo zabo uno musi bavanye bahanya divorce none ivyo nye kwari urukundo cyane byari bivunzi by'urukundo rero urukundo rwanyago ni Imana ubwayo rero urugo rugizwe n'Imana rwamamwe umuneze ngo twako turabivuga kandi rukamamwe amahoro kubera ko amahoro ya mbere ava ku Mana bisobanura naya mazina twitana araza kugira ingaruka aho imbere Ibintu- pilipili mai yes ibintu tuvuga tukiri muri copinage cha fiançailles biragenda bikibaka mu buryo bw'impwemu kuko ibintu tuvuga mu isi igaragara bica bigenda kwibaka mu isi y'impwemu ingaruka y'ibyo turiko turaba muno munsi ni ibintu twakoze muri kahise rero kahise kadutegurira kubu nayo kadutegurira kazoza oya imve nk'ubunye dufate nkakore wuri umusheri wanje kiza nkakubwira ati ngoma y'ivitungu akazi k'ibitunguru murakazi ni kubaba mu maso ugakorera mose none iyo twabana mu rugo uzokwamurira kubera ko ni ibintu nubatse tukiri muri copinage cyangwa ngo ngoma y'ipiripiri akazi k'ipiripiri akazi ni kubaba none iyo twabana mu rugo vraiment twaravyuba uzokwa mubabwa kubera uzokwa mufise inkunu n'agahinda ni ibintu twubatse tukiri muri copinage cyangwa muri fiançailles rero tumenya amajambo tubwirana mu gihe tukiri muri copinage mu gihe tukibeshanya ngo turakundana kuko ndashaka ko ndagukunda ejo tukazovana tukana divorce mugabo urukundo rwanyago ni Imana bwawe mu buzima bwacu ni Imana twifuza ko ku buzima bwacu wow tumenye ivyo tubwirana uyu munsi tutazoja kwicuza ejo turiko turababana hariya anya yes yo asha ndatahuye ari n'abanyongo nazosubira kuvuga je ngo mayipiripiri nako ako kantu barano agakoresha ari abantu bagakoresha kurusha hani kugira zobana yirusoza okay Billy wewe kuri wewe urukundo ni iki so jecho novuga urukundo mu yandi majambo novuga ati kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi niko gwatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira sindiko ndagomba kwinjira mu ijambo ry'Imana cyane ariko ndiko ndagomba kugerageza gutraduiza how much urukundo rufise ubushobozi bwo gutuma umuntu ashobora gukora ikintu atategerezwa gukora rero iyo tuvuze urukundo ni iki tumanza tugatahura mbega urukundo rubahe rukorera he cyangwa ruba muri bande ni bande bategezwa kugaragaza urukundo urumva kubera ko mu yandi majambo urukundo nta muntu n'umwe atategerezwa kurugira mu mutima wiwe ariko urukundo ubu muri benshi rwaragiye ruratituka kubera ko bivanye n'amadeception benshi bagiye barahura mugabo urukundo tuvuze ngo dusigure urukundo mu yandi majambo nta kintu na kimwe twohagararako kugira ngo dusigure urukundo kubera ko iyo tuvuze ngo tugire icyo duhagaze ko kugira dusigure urukundo dusanga tugiye mu bintu biri materiel cha tugomba guhagarara ku bintu bifadika urumva orke naho urukundo iyo urushize mu bintu bifadika mbega ivyo bintu bibuze rwa rukundo ruzoba rugihari ico nico kibazo cyadukwiye kuca twibaza kuko iyo vya bintu bifadika
bimaze kubura na rwa rukundo ruba rumaze gutakara. Mu yandi majambo ni uko no kubaza ngo impwemu uhema ni iki? Kubera ko nimba impwemu bidakunda ko tuzifatisha amaboko yacu ngo tuzikorakoreko, niko n'urukundo tudashobora kurufatisha amaboko yacu ngo turukorakoreko. Ariko urukundo rw'umuntu cyane cyane ruragaragarira kukungene uha agaciro mugenzawe cyangwa abantu muri kumwe. Mu yandi majambo, iyo umuntu utari kuramuha agaciro ategerezwa guhabwa cyangwa akwiriye, uri kuragaragaza inusu y'urukundo, niko no bivuga. Cyangwa naho ukisanga nta rukundo uri kuragaragaza. Rero ukungene ntushobora gusigura urukundo, mu yandi majambo, ni guha agaciro umuntu nubwo yoba atakabereye. Ni guha agaciro umuntu ujya nyene ubona ko ari hasi yawe. Narigeze kuba nandika ikintu kimwe kivuga ati urugezo wubahira ko abantu ntiruzogaragara ku kungene wubaha abagusumba, ariko urugezo rw'ukungene wubaha abantu ruzogaragarira ku kungene wubaha abusumba. Rero icyo kiza kutwereka urukundo ufise, ukungene urusohorera mu kubaha, ukungene urusohorera mu kugaragaza agaciro ku bandi bantu. Kubera ko iyo ufise urukundo muri wewe umenya n'ukungene utanga agaciro mu bandi. Mugabo mu gihe udafise urukundo wisanga ufise akagaye, kuko hatari urukundo hama hari akagaye. Mugabo ahari urukundo, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo urukundo rurengera vyose, urukundo rwihanganira vyose. Mu yandi majambo, urukundo nta kintu na kimwe rwigera rufatirako. Uzurabe niyo umuntu akundanye n'umukobwa akamukundira ibisusu cyane akamukundira amenyo meza, iyo yihenze akonda vya bisusu bikagenda, wa muhungu abagiye. Canke ugasanga umukobwa yakundiye umuhungu amahera canke kwambara neza. Rimwe na rimwe abakobwa barakunda kwihendera ku kintu c'abahungu usanga bambara neza, ugasanga yakunze umuhungu kubera ko yambara neza, ariko ntamenye ko nizo muzu yambara kashobora kuba arizo yatijije kugira ngo aze kumuraba yaberewe. Biri inyishu uduhaye ku kintu c'urukundo kireka ngira utakurugutuye neza amatwi, je numvise biri straight. Ariko hari ahantu wavuze ngo urukundo ushatse ngo urukundo tworugereranya nk'impwemu. Ngo umuntu yabajije ngo impwemu ziva hehe, ngo impwemu hema ziva hehe, ngo ni woronka gukora sigura. Bisobanura ko nibikwiriye ko tubwira umuntu ndagukunda, tuzoje twihoza. Nibikeneye kubwira umuntu ko umukunda, tureke n'ivyo ubujyaje canke iki. Ari uwo wumva nyene umuntu ndazi uramukunze ukumva wimubwira ndagukunda, nibikenewe canke hari ukundi kuntu twobigira bigenza. So kuri ico kibazo ico no kivuga ko kubwira umuntu ati ndagukunda ni kimwe, no kugaragaza iki iryo jambo risigura ni kindi. Kubera ko ijambo ubwiye umuntu riba rimeze nk'urubuto uteye muri uwo muntu. Rero iyo uteye urubuto buri gihe cyose rutegerezwa kugira imizi cyangwa kunaga muri uwo muntu, bivanye n'ukungene uri kuraruvomera. Kubera ko iyo uteye imbuto ntuzivomere uza kwisanga rwa rubuto rwaboreye mu kuzimu ariko ntirumere. Rero niyo mpamvu n'abarimyi baratahura neza ikintu ca sezo y'imvura, ca sezo yo kurima. Kubera ko baraza ati iki gihe niyo twatera imbuto ni gihe cyaho imvura izogwa kugira ngo ya mbuto ishobore kumera, kubera ko yarose imvura ivomera. Abarimyi birengarenga barabizi cyane, barabitahura cyane, kubera ko barazi
yuko irengarenga bazivomera mu gitondo no ku mugoroba kugira ngo zishobore gukura neza zironsa amazi. Rero niyo usoye ijambo ati ndagukunda ukaribwira umuntu uba umeze nk'uteye urubuto muri uwo muntu. Rero biragusaba yuko urwo rubuto uruvomera kugira ngo rushobore kunaga rukure rugira imizi, kuko kuvuga ndagukunda vyonyene ntibihagije. Urumva, kuvuga ndagukunda vyonyene ntibihagije, ariko biragusaba kuvomera iryo jambo ndagukunda kugira ngo rishobore rero kunaga muri uwo muntu. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo bariko baravuga nk'abantu bavutse ubwa kabiri ngo twavyawe n'imbuto itabora. Urumva, iyo bariko baravuga imbuto baba bariko baravuga twavyawe n'ijambo ry'Imana. Mu yandi majambo ijambo ry'Imana cyarivuga kandi ngo ukwizera kuzanwa no kumva iki ijambo ry'Imana. Rero hariho umuntu azokumva kagukunze kubera ko nawe wamubwiye kumukunze, kubera ko wateyemo urubuto rw'ijambo ndagukunda. Rero haba hasigaye yaho vy'ukuri ko nawe ugaragaza ivyo vyamwa vy'iryo jambo ndagukunda kuri uwo muntu waribwiye, kugira ngo uvomere rya jambo naryo rirushirize gukura muri we. Ntihajya uza wumva umuntu akubwira ngo jewe ukubwira ngo sigaye ndamukunda ngo ni urukundo rw'ibisazi, ngo ni urukundo ngo sinzi no kungene nabisigura. Ati ni kubera iki none? Ni kubera yuko wewe imbuto wateye kumubwira ati ndagukunda waramenye ukungene uyivomera mu gihe nyaco kandi mu gihe gikwiriye, kugira ngo iyo mbuto ishobore gukura neza, imbuto y'iryo jambo wateye muri uwo muntu yitwa ndagukunda. Wow, thank you Mr. Billy. Turagushimiye cyane gose. Nizera ko ariko aradukurikirana batahura neza urukundo niki. Iyo ubwiye umuntu ndagukunda ni imbuto ubuteye. Rero iyo mbuto ufise kuyivomera gute? Mu kumwubaha, mu kubimwereka mu buryo bugaragara, mu service amwe namwe ata byo bujyaja birimo bibayemwo, ku buryo nawe umuntu yiyumva yifilinga love, yumva ko urukundo rumurimo wamupartagije. Hama hari ukuntu umuntu yakora avuga usanga wafashijwe cyo mwari ikindi kintu wokongera ko ariho urumva turunguranya ubumenyi. Mr. Sera mbere ko tubandanye hari akantu wokongera ko kuby'urukundo? Noneho ibintu by'urukundo, urukundo wasi ni ikintu kinini cyane kandi cyagutse. Nkuko mugenzi wanje nyene yavuze ikintu gikomeye cyane. Uno musi hari abatipe bashobora gukunda umukobwa kuba babonye ngo inyashi, mucamwe ngo ubwiza ngo atwenga neza. Umva ibintu nk'ivyo ugasanga n'abakobwa n'abakunda umukobwa yambara neza, yipoma parfum imeze neza, urumva ngo ujya mu tipe ngo yamamota. Bijye ugasanga ni ibintu bya fentage kugira ngo aguprofit ashobore kukuronka wewe nk'umukobwa cyangwa wewe nk'umuhungu bifatanye n'ivyo uba wamukundiye. Mugake nagomba manure abakunzi bariko baradukurikirana kuri ino televiziyo Tanganyika ni kimwe. Ntuzukunda umuntu kubera ibintu, kuko uwo muntu ibintu byo muherako ukamuheba, ariko uzukunda umutima w'uwo muntu. Urukundo nagorzo ari muri uwo muntu zo musunikira kuguha ibintu. Nongera ndababwira tuno tundi tuntu dutatu. Ibintu biranga urukundo iyo byihenze bikabura mu rukundo, ubwo ntabari urukundo biba biyangaye. Icya mbere kubahana, icya kabiri kwizerana, icya gatatu kubwizanya ukuri. Ibyo niyo bibuze mu rukundo. Urukundo rucarugira hane acaba byo kwikekana ibintu by'amakenga, ujya mu tipe sindamwemera, ujya mu sister sindamwemera, ibintu nk'ivyo nyo gasanga ibintu bigizene birayangaye. Impamvu navuga ati ibintu byose bipfira he muri fiançailles. Murakoze cyane gose mwarahezagiwe cyane. Muri make iyo ufise umuntu nimba ukunze umuntu, iyo umuntu akaba afise ibintu ego basi kuri abantu bakunda abantu bafise ibintu, iyo umukunze ugavuga ati je ndakunze umuntu kanaka, sobanura ubufise bijya bintu vyiwe byose. Bijya byose buri navyo mugabo niyo bakunda bijya bintu nta wuzi igihe ikindi bijya ntishobora kumuvako kuko bakunze bya bintu yarafise biheze nico bakunda ko kibuze uca wigira. Ndabasavye basha mukundana urukundo rwanyago kugira turabe ko mworambana. Hano hanze hari ibintu mazigenda uko ndumva mugi ushakenya hari umuntu yigeze ngo kwiyahura kubera urukundo. None mwebwe iyo mwumvise ngo umuntu yiyahuye
kubera urukundo ngo yakunda umuntu kanaka mwebwe mubifata gute mubifata nk'ubujuju no kutamenya wobisigura gute ngari nka wewe byo kubako basi nkaje kubwiwanje vrima nk'umuntu yiyahuye ngo kubera ngo urukundo uwo sinamutahura vrima sivyo sishobora no kubitahura erega umuntu yiyahuye kubera urukundo ahubwo yiyahuye kubera ingaruka z'urukundo igituma umuntu aba yiyahuye birafatanye n'ibintu aba yarabayemwo cyane mu rukundo aca yibuka ibintu yabayemwo akibuka ibintu bakoranye n'uwo mutipe cyangwa uwo musista bigaca bituma umuntu agira ntiyahura erega nayo udakwiyahura ntiyahuye kubera urukundo yuda yiyahuye kubera ko ibintu yarabonye yakoze bitari byiza nivyo byatumye agira nivyo byatumye yiyahura rero birashika hari n'umuntu yigeze kumva ngo yarigeze ngo kwiyahura ngo kuba ngo umutipe yamwase ibintu nk'ivyo bro mve ndaguhanure sister mve ndaguhanure nuze wiyahure ngo kuba ngo umuhungu yakwanse abakobwa ni benshi abahungu ni benshi uzokundwa n'uwundi kandi ujya kuba yakwanse nibisigwa katawunda hano wiyahurira iki wewe bisigura umujama n'urupfu niyo wibera umujama n'urupfu uriyahura n'ikazi kawe sinuko no bivuga biri Mr. Biri wewe ubyumva gute umuntu yiyahuye wo mubwira iki wanura iki abantu basanga bafite gahunda hari bura ko dukurikirana afite gahunda kubera ko ngo bamwase kubera ko umuryango utamukunda kubera ko famille yabamwo mu bintu bitera biyanzara bitera biba bibi gose ati jewe no fuma ni umugozi wewe muhanura iki birakwiriye cyangwa ni afite akazo yo kuyahura so Jackie no vuga ko kijanye no kwiyahura mu yandi majambo twatangwe ku kibazo kivuga ngo mbega umuntu yoshobora kugira amahoro atarukunda afise mu yandi majambo iyo wiyahuye ubutakaje agaciro k'urukundo wari ufise ati gute wewe ubwawe uba wimye amahoro kubera ko umuntu niyakubwira ati ndaguhevye ndagiye kubera umukunda uzomureka agende ati kubera iki kubera urukundo rero umuntu niyakubwira ati ndagusize ndaguhevye ndagiye c'est vrai birababaje ariko kubera urukundo umukunda uzomureka agende hanyuma ubwo rukundo nawe usigaranye uzurondera uwundi muntu ruha kubera ko niyo wiyahura hari uwundi muntu azoba agiye muri make y'urwo rukundo rwawe bari gutegerezwa kuruha hari uwundi muntu uzobugiriye nabi ahubwo ujyagiye reka abera akaryo keza abandi basigaye inyuma yiwe wow gasubire nko bakumve neza gasubire nko bakumve ujyagiye reka bere akaryo keza abandi basigaye inyuma kugira ngo nabo bashikirwe kubera ko urukundo ntirugira imipaka kuko nawe niyo wiyahura uzoba utikunda ijambo ry'Imana rivuga ngo kunda mugenza we nk'uko wikunda mu yandi majambo wewe ari urukundo wikunda kandi utegerezwa no gukunda mugenzawe rero ni kuvuga yuko iyo wiyahuye kubera umuntu agusize wowe ubwawe ntiwikunda kandi ntuzobona kunze na mugenzawe yagira azi ubwa kabiri havuye wowe undagiye rero kwiyahura abarundi nibo bakunda kukavuga ngo hiyahura uwarozwe nta muntu n'umwe yiyahura atarozwe rero kwiyahura ngo nuko umuntu aguhevye mu yandi majambo ubugaragaje yuko uwo muntu ari we yarafise ubuzima bw'iwawe orke naho ntivyari byo ahubwo uwo muntu kara gace gatoyi kagomba kuza gukompleta ubuzima bwawe kugira ngo bwuzure ariko sibwo bwari ubuzima bwawe rero tugwiye gutandukanya kumenya itandukaniro riri hagati yo gukunda umuntu no kureka umuntu akagenda mu gihe umuntu ahisemo inzira yo kugenda mureke agende agende abantu b'iki gihe impamvu usanga bariko baragomba kugerageza kwiyahura ngo kubera ko bahebwe ni kubera ko bataramenya agaciro
ko kurekura ikintu kigiye. Rero iyo utaramenya agaciro ko kurekura ikintu kigiye ntushobora no kumenya agaciro k'ikigira kize. Rero impamvu abantu benshi usanga bariko bariyahura ni kubera ko bataramenya kurekura canke kureka ikigiye kikagenda. Kubera ko iyo urekuye ikigiye wiga kumenya kugwanira icyo usigaranye no guharanira icyo ugomba mu gihe kizoza. Rero mu buzima kugira ngo umuntu abeho afise urukundo n'amahoro yiga kurekura ikigiye. Kubera ko bavuga ngo iyo utarekuye ikigiye ikigomba kiza ntigishobora kuronka aho gishikira, ariko iyo urekuye kikagenda icyagomba kugenda uba uciye inzira y'ikigomba kize kunyaruka gushika ku buzima bwawe. Rero icyo nohanura buri muntu wese novuga yuko ari muri relation nuko iyo umuhungu cyangwa umukobwa babiri muri bo umwe akabwira undi kamusize agiye, bahungu bakobwa reka ugomba kugwana n'uwo muntu ari karagenda, reka ugomba kugwana n'uwo muntu ari ku rugendo. Ahubwo wewe mu gihe yahisemo inzira y'ibubamfu nawe uri kuca iburyo mureke muce mu nzira zitandukanye, ariko abazoza muri iyo nzira yawe y'uburyo uri kuracamwo nibo benshi gusumba uwo aciye mu nzira yiwe wenyene. Rero ico no guhanura n'igiki ni wige kurekura ikigiye hanyuma ugwanire ico usigaranye, wongere kandi uharanire ico ugomba gushikako kugira ngo ushobore kubaho ufise wa rukundo nyene na ya mahoro yo mu mutima wawe, kugira ngo kuko kurekura ikigiye ni uguharanira amahoro yo mu mutima wawe kugira ngo ugumane gwa rukundo nyakuri wari usanzwe ufise. Ariko kugwana ugomba kugumana ikigomba kugenda ni inzira imwe yo guhungabanya amahoro n'urukundo vyo mu mutima wawe wari usanganywe. Rero ico nohanura buri muntu wese buri gihe cyose ubonye ikintu kigomba kugenda kireke kigende, hanyuma wewe upambanire canke ugwanire ico usigaranye, hanyuma uharanire ico ugomba gushikako. Nivyo numva nobabwira, sinzi ko hariho ico mwokongera ko canke mwokunganira kuri ibyo. Murakoze cyane. Urumva muri make ushatse kutubwira ati umusore ntiyakureka yamanike cyangwa wowe uriko urabivuga kubera ko utazi ibintu by'urukundo wararuzi wewe cyangwa uriko uraduhasho gusa ngahanye hari abantu bavuga ikintu kubera bacumvise ahari wowe abantu kumugabo buribwe bwo guhebwa umvugo ukajyana ukumva nawe ngoboti kweri ngubu zo kurekana nizi so urakoze cyane gose ukintu mvutse. Ari gihe kimwe nigeze gushira ko stati ndavuga ati mbega byo babishika iyo umuntu yahebwe mu rukundo akarira cankwe akareka kurya, acha umuntu mwacanyishura muri komante w'umumama basha acha mbwira ngo niwivuge wewe ngo uracari muto. Navuga ati wayambwiye bino bintu kandi nzi yuko ari umumama bisigura hari abantu baba baritwe mu rukundo batunuye kandi cyane bafise intu n'agahinda mu mitima yabo. Mugabo ivyo bavuga ati ngo agashamba rakarahisha, urashobora guhura n'umuntu mwibara basevye agenda aratwenga ryohe, mugabo ugasanga mu rugo nta munezero afise, ugasanga n'umuriro, ugasanga arababaye aruye mu rukundo. Rero ikintu novuga ni kimwe ngira ko ndanabahanura abantu bameze nkuko na cyane cyane nk'abantu bafise ivyiyumvo byo kwiyahura ngo kube ibintu by'urukundo oyagerezaho. Abagukunda ni bose utazi ubonye nyimba yagiye mwihoza agende birashoboka ugasanga ahubwo mbega urazi abantu bose baza ku nzira zacu suko baremeye kuza ku nzira zacu, ahubwo hari abaza ku nzira zacu kugira ngo badushikane ku masezerano y'Imana yadusezeraniye. Hari abaza ngo badushikane ku masezerano y'Imana yadusezeraniye. Rero ujya muntu ashobora kuba yaje ku nzira ya kugira ngo gushikane ku sezerano y'Imana yagusezeraniye kushobora kushobora gushikako. Rero umuntu nk'uwo ego wese vrai jewe nani bagiye kubabwira yuko afise umufasha mfise nawe yitwa Muhemu Yera.
niwo mpema niwo mufasha wanje muri kano kanya sinovuga ngo ndubatse ngo ndafise umugore nta mugore mfise mugabo ikintu gihari ni kimwe nuko mutegezwa kumenya neza kwiyahura ntibifise agaciro ahubwo gikuru wari kumenya ati mbega icambere niki icambere ni Imana kandi atamana nta buzima mu buzima bwawe rero ico wokora cyane nuko kwiyegereza Imana apana uvuga ati ngo reka ngo nje kwiyahura wiyahura kubera iki ngo umuhungu ngo yampevye umukobwa yampevye ngo sinjya erega uriko wicaye stoma yawe ujya yagiye we namerewe neza yari nawe fungura niko ivyo bikunda gushika kubera ko baramwiyujuje cyane baba baramwiyujuje cyane ugasanga niyo mpamvu byase ko bafungura bararize iki ariyo mpamvu uyu mugenzi wanje Billy ariko arabivuga icagiye kireke kigende kijya gishobora kuba kigiye kugira ngo hazi ikindi cyari kizima ku buzima bwawe warahezagiwe cyane gose je numva novuga ivyo ndazi neza mufise byinshi mu bintu by'urukundo kuko urukundo ni ikintu kinini ya cyane umuntu atoshobora no kumara mugabizi zari incamagize ivyo turiko turababwira hari ibindi byinshi muzi kuturusha twebwe turi ngaha imbere yanyu mugabo ndazi neza ivyo byose muzi icambere nkuko nabivuze ni kwihanganira no gutahurana hamwe no kwizerana misiga mugaca mutera muji imbere kandi kure cyane jewe ikintu novuga nuko mu buzima bw'urukundo icambere umuntu akwiye gutahura nuko uwo vyitwa yuko abaguhevye si we wenyine aba ari mw'isi ego barakunda kuvuga ngo uwakunze cyane niwe ababazwa cyane ariko nanjye ngomba ndakubwire ngo uwakunze vy'ukuri niwe akundwa vy'ukuri wakunzwe dusubiriremo uwakunze vy'ukuri niwe akundwa vy'ukuri gute kubera ko urashobora gukunda cyane mugabo utakunze vy'ukuri rero iyo wakunze cyane utakunze vy'ukuri ubabazwa cyane ariko iyo wakunze vy'ukuri nawe ukundwa vy'ukuri kubera ko wewe urashobora kwibaza kujya muntu wamukunze cyane ariko utamukunze vy'ukuri rero iyo utamukunze vy'ukuri ukamukunda cyane aho rero ntushobora kubabazwa cyane niyo ndiko ndavuga gukunda vy'ukuri ni kumenya neza ati mbega uyu muntu jewe ndamwitwararitse vy'ukuri cyangwa turitwararikanye vy'ukuri kuko urashobora no gukunda vy'ukuri ariko ntunakunde cyane urumva rero dukwiye kumenya yuko muri relation y'abantu babiri mu bifatanye n'ibintu bijanye n'urukundo dutegerezwa kumenya yuko impamvu ya mbere umuntu ishobora gutuma adashobora kwiyahura ngo ni kubera yahebwe ni kubera ko ategerezwa kumenya no kwiyakira yuko ubuzima butegerezwa guhinduka umwanya wari wo wose ikibazo abantu bahura naco nuko batiyakiriye hakiri kare yuko ubuzima bushobora guhinduka umwanya n'umwanya kandi urukundo nyakuri kugira urushobore kurumenya neza burya abantu barakunze kuvuga ngo umwanya uzokwereka ibintu vy'ukuri n'ibintu bitari vy'ukuri rero mu gihe ushaka kumenya urukundo rwawe nyakuri canke kubaho ubuzima bw'urukundo nyakuri reka umwanya wonyene ari wo uzobikwereka nibubaze ngo tuko tubivuga ngo kubera ko twa tutabiciyemo canke tutaciye muri relation oya ariko twarabiciyemo kandi mu myaka yacu birumvikana biratahuritse ariko twize kurekura ikigiye ariko tukagwanira icyo dusigaranye rero iyo wize kurekura ikigiye uzokwamana amahoro n'umunezero mu mutima wawe kubera ko wewe niyo washavura hariho uwugiye nkuko mugenzi wanje yabivuze udashobora kuba ari mu munezero
ariko nawe ukababazwa n'amakosa yiwe, ugasanga umwe araryohewe undi arababaye, none yagusize wowe urababaye ariko wararyohewe, none ikibazo gisigaye kuri ine, gisigaye kuri wewe wumva kubabaye, hasigaye ko nawe rero wemera ko ikintu cagiye, hanyuma usigarane amahoro yawe yo mu mutima, kubera ko ugiye ntihagire icagukura ko ku mubiri canke icagutwara mu mubiri, uwo ntaco azoba gutwaye, ahubwo wewe haranira icuri nico ugomba gushikako, kubera ko abo wogomba guhitamo ni benshi. Ikindi kintu womenya, ukwiye gutahura neza yuko umuhungu ujya mwanya ufata uri kuriruka inyuma y'umukobwa, yuko hariho n'abandi bakobwa nawe bafata umwanya bariko barakurondera, ariko wewe badashobora kubikwereka, kubera ko umukobwa bigoye kumwe nabwira umuhungu ngo ndagukunda shaka dukundane, biragoye cyane. Ariko ukwiye kubimenya yuko ko wewe ujya wiruka inyuma yuko nawe hariho abandi bakwiruka inyuma. Umuririmbyi we yaciye abivuga ngo wirukira abagusiga ugasiga abagusanga. Rero ivyo ukwiye kubimenya yuko mu gihe umwe agiye hari abandi bantu yugururiye inzira yogira ngo bashobore kukuba hafi. Rero umenye neza yuko ikigiye cagiye, ahubwo sigarana ico nyene usigaranye kugira ngo ugwanire rero ikigira kize ushobore no kugishikako. Aba batumire je natumiye ni bari romantique. None ngege murashika ko romantique kwe. Rero ko mutari romantique vraiment. Jewe ai televiziyo koragwa nakoga benshi. None nimumva mufise ivyo vyiyumviro azoti twe turagonza tugiye mugasho. Uyu wewe umushiri wari mwe muyera. Umufasha niwe wa mbere. Niwe doro akabiri. Wow. Jewe kamvuye ko nyuzwe cyane gose. Reka ndabashimire biri mwakoze cyane. Nawe mwakoze cyane gose kudutumira kuri televiziyo yanyu ya Tanganyika. Rero turanezerewe cyane gose kuganira n'abakunzi ba Tanganyika televiziyo Tanganyika, mumbabarire cyane. Turaryohewe cyane gose kandi turizera neza yuko ico mutanyuzwe muzoturondere. Reka tubashimire Mr. Sera. Yes, nawe murakoze cyane kandi Imana yishize kweza kuntu mwatwiyumviriye ko mugadutumira. Hama kuba kunzi ba televiziyo Tanganyika turabashimiye cyane kandi nzenza ko kino kiganiro kibaguye neza cyane. Hari byinshi mutari muzi, hari n'ibindi byinshi muzi kuturusha. Murakoze cyane gose. Reka shimire abakunzi ba televiziyo Tanganyika badahengeshanya kuraba ibiganiro byacu uko kigiye ko bakaba barizuye kugira ngo bakirabe. Ndongera nkashimira US Media Technology itwama hafi cyane gose ku ntambuko yayo ya mbere mu bikorwa byacu twama turimwo bya misi yose. Sinshobora kwibagira Amahoro ya Lux Hotel yabiduteriye inkunga mu biganiro byacu mbese no mu bikorwa byacu byose. Reka mwese mwakurikiranye kino kiganiro mugiraho muba mwubahwe. Ciao. Télévision Tanganyika.